Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Reka tugaruke ku ndirimbo shasha ya Drama T yitwa Kode. Indirimbo ya Drama T inyuma y'isaha imwe canke iminota mikeyi ntikibarizwa ku rubuga rwa YouTube rwa Drama T. Ni indirimbo yazanye amatati menshi cyane ku baririmbyi babiri ariwe Drama T akaba na bfese gushikaho bfese yavuga ati ntushobora kunkurira amajwi mu ndirimbo twagiraniye jewe nawe ntibikunda nagasuzuguro. Drama T kurande gwe bamubajije yasigura avuga ati ijya Kode avuga ko afise ni yiwe nanje mfise Kode yiwanje. Nuko byari bimeze hagati y'abaririmbyi babiri Drama T na bfese. Eske indirimbo ntikiri ku rubuga rwa YouTube rwa Drama T, ibi bintu biraza guherera he? Bimeze gute hagati ya Drama T na bfese? Asante sana bakunze open mic.